Iyi raporo ivuga ko mu mwaka ushize ubutegetsi buriho mu Rwanda bwaranzwe n'ibikorwa by'ubwicanyi, kunyereza abantu, kubakorera iyicarubozo, ubugome n'ibikorwa bibangamiye ubuzima mu nzu zifungirwamo abantu, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko cyangwa kubafungira impamvu za politiki. Ico cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe, abanyurujwe bakaburirwa irengero, abafungiwe ubusa, abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020. Iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga 200 bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze, nka bose n'abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazina muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi urukiko rw'ikirenga rwakatiye umunyururu wa burundu abarundi 34 bahamijwe ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Umunsi ubutungane bw'Uburundi, umunsi umutekano w'umuntu ushobora kumera neza, tukabona yuko ubutungane butagikoreshwa nk'uko bukoreshwa no munsi. Twofatiya mbere kugira ngo dushikeyo twerekane yuko twera. Uwo ni umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize, umwe mu bakatiwe n'urwo rukiko unenga uburyo urubanza rwaciwe. Raporo ngarukamwaka ya Amerika ku burenganzira bwa muntu iranenga ubwicanyi, izimizwa n'ifungwa ry'abantu byabaye mu Rwanda no mu Burundi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020. Perezida mushya wa Nigeri Mohamed Bazoum yimitswe uyu munsi i Niamey mu mutekano wakajijwe cyane. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikize cyane ku isi bizwi nka G7 basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu karere ka Tigray gaherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushya wa Nigeri Mohamed Bazoum yimitswe uyu munsi i Niamey mu mutekano wakajijwe cyane. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi. Perezida Bazoum yarahiye iminsi 2 nyuma y'igitero cyaburiyemo cya bamwe mu basirikare b'ingabo z'igihugu bashakaga guhirika perezida w'icyuye igihe Mahamadou Issoufou. Uwari uyoboye ako gaco ufite ipeti rya kapitene yaratorotse kugeza n'ubu aracyashakishwa. Umuhango kandi warimo abakuru b'ibihugu 13 byo muri Afurika y'uburengerazuba niyo hagati na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa bwakolonije Niger Jean-Yves Le Drian. Niyo mpamvu umutekano wari wakashijwe cyane mu murwa mukuru wa Nigeri, Niamey. Umujyi wari wuzuyemo kandi wagoswe n'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, polisi y'igihugu n'indi mitwe y'abasirikare b'intarumikwa. Bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburana hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960, Niger yabayemo kudeta za gisirikari enye. Muri Taiwan impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu 48. Nanone Thomas Kamirindi arakomeza. Iyi gari ya moshi yavaga i Taipei, umurwa mukuru wa Taiwan, yerekeza mu mujyi wa Taitung mu majyepfo y'igihugu. Impanuka yatewe n'ikamyo yanyereye igwa mu muhanda, noneho gari ya moshi iza yihuta irayitikura. Gari ya moshi yari itwaye abagenzi 496, barimo 120 bari bahagaze babuze imyanya yo kwicaramo. Benshi ni ba mukerarugendo n'abandi batari bake bari bagiye muri weekend ndende yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4. Abantu 50 bapfuye barimo n'umuderevu,
abandi barenga 146 bakomeretse. Leta ya Taiwan ivuga ko iyi mpanuka ari yombi cyane mu myaka 30 ishize. Iheruka mu 1991 yahitanye abantu 30. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bikiza cyane ku isi bizwi nka G7 basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu karere ka Tigray gaherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Ni inkuru twateguriwe na Team Ishimwe. Mu nama y'abahuje yabereye i Berlin mu Budage, abo baminisitiri basabye impande zose kurinda umutekano w'abaturage no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Aba baminisitiri b'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi basabye ko ihohoterwa rirangira, nyuma hagashyirwaho inzira ya politiki isobanutse neza kandi yuzuye yemewe n'abanya-Ethiopia bose, harimo n'abo muri Tigray. Mu itangazo bashyize ahagaragara, abaminisitiri basabye ko habaho amatora yizewe ndetse hakanabaho inzira yo kwiyunga mu gihugu. Bagaragaje kandi ko bahangayikishijwe cyane na raporo ziherutse gukorwa ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa cya muntu muri Tigray. Itangazo ry'abaminisitiri b'itsinda rya G7 rije rikurikira iryari riherutse gutangwa na minisitiri w'intebe wa Eritrea Isaias Afwerki rivuga ko ingabo z'igihugu cye zizava muri Tigray. Intambara yo muri Tigray imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi abatari bake nabo bamaze kuvanwa mu byabo. Ubu abaturage barenga 5,000,000 bahatuye bafite ikibazo cy'ibiribwa, amazi n'imiti. Ibihugu by'ibihangange na Irani bari mu biganiro i Vienne muri Autriche bavuga ko biteguye kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse yemeye kugaruka mu masezerano yo mu 2015. Ni inkuru nanone yateguwe na Thomas Kamilende. Uyu munsi bambasaderi b'ibihugu biri mu masezerano ku kibazo cya nucleaire ya Irani, ari byo Irani nyine, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage, hiyongereyeho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, bakoze inama ku ikoranabuhanga i Vienna. Mu itangazo bashyize ahagaragara irangiye, bavuga ko bafite ubushake bwo kugumishaho aya masezerano y'i Vienna yo mu 2015 ategeka Irani guhagarika gahunda yayo ya nucleaire, kandi ko baganiriye no ku ngamba zo kuyagaruramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayavuyemo mu 2018. Bavuga kandi ko bazasubukura inama yabo ku wa 2 w'icyumweru gitaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo izohereza intumwa i Vienna, ariko ntibazabonana n'aba Irani. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Irani, Abbas Araghchi, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko badashobora kuganira na Amerika ku rwego urwo ari rwo rwose. Barakoze Thomas Kamilindi na timu Ishimwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu 34 barimo abanyamakuru, abanyamategeko n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta b'Abarundi barateganya kujurira igihano cyo gufungwa burundu bakatiwe n'inkiko mu Burundi. Bahamijwe icyaha cyo kugerageza guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Abashingwamanza 3 bari kumwe n'abanyeshamakuru 9 bakatiwe urubanza rwo guherayo na sentare yanyuzwa bagirijwe ko bagiye mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Tugeze n'umunsi ntibemera ubwo bakatiwe. Abashingwamanza kuri wa 5 bararemesheje ikiganiro ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Zoom kugira berekane ko urubanza sentare yanyuzwa yabakatiye rutandukanye n'ubutungane.
Vital Nshimirimana yararongoye mu mwaka wa 2015 Mouvement Arte au 3e mandat, umuhari wiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza, ari na cazira uno munsi aravuga igituma bahisemo kuja hamwe ari 12 kandi abakatiwe bose ari 34. Bano bantu 12 n'abantu dusanzwe dukorana kenshi, n'abantu duhurira mu bikorwa byinshi, nta yindi mvo n'imwe yindi yatumye dushobora kwiyumvirira hamwe kiretse ico, nayo ahandi abandi turiko turabarondera, baba bari mu migambwe canke abandi ku giti cabo, kuko murumva yuko bitanoroshe, kuko ubwa mbere hoho tukibona rujya rutonde rw'abantu 34 ntitwari tuzinanye, hanyuma n'ubu hariho nabo tutazi aho bari canke uko bamerewe. Vital Nshimirimana yanamenyesheje ko iyo abo urubanza rwabo rutafashe intumbero ya politike niho baciriwe urwo rubanza, avuga ko ari urwangwa ndagonde, arerekana igituma urwo rubanza rutisunza amategeko. Ibi byose turiko turavuga uno munsi tugeze ngaha kubera abacamanza badafise ishaka, inguvu, kumbe n'ubumenyi bibatuma bahagarara ku mategeko, ariko umwanya niwe mucamanza mukuru. Twibaza yuko muri kazoza iyi ntwaro izote bikabona yuko runo rubanza ataco rwashoboye kwishikanako, hanyuma runo rubanza nk'izindi zisa nk'izi bakaruheba, nkako runo rubanza uno munsi nta kintu na kimwe ruriko rurungura ino ntwaro. Hanyuma kandi nashaka kuvuga yuko leta y'u Burundi irasanzwe ibizi, na twebwe dusanzwe tubizi yuko urubanza mwene uru rwa politike rudashobora guherera mu nzira z'amasentare gusa, ni ikibazo ca politike mu bindi. Umushingwamanza Dieudonné Bashirayishize ari mu bakatiwe nawe nyene umunyororo wo guherayo, arerekana ko amategeko y'u Burundi adashobora gucira urubanza abantu ikivunga atanumwe yarengutse. Ingingo y'amajana 227 w'igitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha ziburanishwa zikongera zigashirwa no mu gace ka kabiri, yavuga ko muri ico gihe hari vyiza yuko ubutungane bubangira hakagira baza kugira isi, ariko bwo ubutungane sico bushaka, ubwo butungane bukoreshwa bugomba abo baremeka intebe ishushe kugira ngo hategwe ubwoba bari mu gihugu, hategwe ubwoba n'abari hanze, babone yuko leta wigomvye mukozi ishaka. Kuri ico rero ikintu twovuga nuko bibabaje iyo ubona yuko ukunda ubutungane ukaburikura nabuharanira ku bandi bantu, hanyuma bakanakubuza yuko ushobora gushika kugira ngo wisigure, bakanakunyegeza n'ico bakukurikirana. Umunsi ubutungane bw'Uburundi, umunsi umutekano w'umuntu ushobora kumera neza, tukabona yuko ubutungane butagikoreshwa nk'uko bukoreshwa uno munsi, twofatiya mbere kugira ngo dushikeyo twerekane yuko twera. Ku kibazo kijanye no kunguruza urubanza bavuga ko batemera, umushingwamanza Romain Niyongera amenyesha ko muri kahise hari abarengeye amabanga barimwo barahagararira ubutungane. Ati bizera ko hazogera igihe mu Burundi hazoboneka abantu nka Antoine Nduwayo yari umushikiriza amanza kizigenza wa Republika, aritandukanye na leta Michel Micombero mu mwaka 1971 yanka ko abantu barengana intahiganza mu Burundi. Twebwe nk'abantu biza amategeko, mu gihe tubonye yuko urubanza twaciriwe tutarushimye, dutegerezwa kunguruza. Twaragerageje naho mubona yuko ubutungane bw'Uburundi bwanse kwakira imburano zacu, rukanka kuduha kopi y'urubanza. Twaragerageje kwerekana yuko twebwe dukurikiza amategeko, tuguma tubereka yuko bafise uburenganzira, bafise ububasha bwo kwikubita agashi ngo bashobore guhindura ingingo baba bafashe bakisunga amategeko. Ko hariho na bamwe muri bakuru babo bagiye barerekana gushinga naye mu guhagarikira amategeko, kandi nabo nyene bafise amabanga bajeje. Abashingwamanza bamenyesheje ko sentare ntahinyuzwa yabanyiye kunguruza abashingwamanza bahaye dosiye zabo bakanka kubakira, ibibandanya vyerekana ko urubanza rwabo ari politiki nk'uko babimenyesha. Twarondeye Agnes Bangiricenge, umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa, kugira aduhe umuco kuri ivyo abo bashingwamanza bagiriza iyo sentare avugira. Turamukena haba kuri telefone ngendanwa canke ku rubuga rwe rwa WhatsApp. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Leta zunze ubumwe za Amerika mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yasohoye raporo ngarukamwaka ivuga ku buryo uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe umwaka ushize mu bihugu binyuranye byo ku isi harimo n'u Rwanda. Iyo raporo yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yasomye ibyo iyo raporo ivuga ku Rwanda, aratubwira muri make ibikubiyemo. Ni inyandiko y'amapaje 38 igabanyijemo ibyiciro binyuranye birebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu mwaka wa 2020. Muri iyi raporo, leta ya Amerika itanga imbonerahamwe y'imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda, ibiteganijwe n'amategeko yarwo ugereranije n'uko bikorwa mu gihugu. Muri rusange, ahenshi iranenga ingingo nyinshi zerekeye ku burenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu Rwanda. Ku rupapuro rubanza, iyi raporo ivuga ko mu mwaka ushize ubutegetsi buriho mu Rwanda bwaranzwe n'ibikorwa by'ubwicanyi, kunyereza abantu, kubakorera iyicarubozo, ubugome n'ibikorwa bibangamiye ubuzima mu nzu zifungirwamo abantu, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko cyangwa kubafungira impamvu za politiki. Ivuga ko leta y'u Rwanda yananiwe kubahiriza inshingano zayo zo gukorera iperereza ryimbitse kandi mu gihe rigaragaza impfu z'abantu batandukanye. Anselme Mutuyimana wari umurwanashyaka wa FDU inkingi, ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2019, na Kizito Mihigo, umuririmbyi waguye aho yari afungiye ku ya 17 z'ukwa kabiri mu mwaka ushize, bari mu iyi raporo itangaho ingero. Ku byerekeye ababurirwa irengero, raporo itanga urugero rwa Vincent Bayisenga wari umurwanashyaka w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda, Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana, bose bari abarwanashyaka ba FDU inkingi naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi raporo ivuga ko leta y'u Rwanda yananiwe kurangiza amaperereza cyangwa kugaragaza irengero ry'aba bantu, ikemeza ko hari amakuru ko inzego za gisirikare zifite uruhare mu kunyerezwa kw'aba bantu bagafungirwa mu mazu bakorerwa iyicarubozo nko gukubitwa, ibindi bikorwa by'ubugome n'ibitesha agaciro inyokomuntu. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyi raporo ikomeza ivuga ko leta yavogereye imibereho bwite y'abantu, ikaniga cyane ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwisanzure bw'itangazamakuru na interinete, utaretse gutera ubwoba abanyamakuru, gushungura ibyo bandika no kubafungira imbuga za interinete. Ingero z'iyo raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika zigaragaza ko bamwe mu banyamakuru baterwa ubwoba, batabwa muri yombi cyangwa bagahunga kubera ibibazo bigendanye n'akazi kabo. Mu ba raporo igarukaho harimo Jean Bosco Kabakora watangaje inkuru y'uko inzego z'umutekano zamishe urusasu ku mpunzi zo mu nkambi ya Kiziba mu mwaka wa 2018, Dieudonne Niyonsenga na Fidel Komezusenge batawe muri yombi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19. Iyi raporo ivuga ko mu buryo bufatika habayeho kubuza rubanda uburenganzira bwo kwishyira ukizana hamwe n'ubwo guhura mu mahoro kubera icyo yise amategeko akakaye agenga imiryango itegamiye kuri leta n'ayerekeye imitwe ya politike. Ibibazo bijyanye n'ubutabera bigaragara muri iki cyegeranyo muri rusange harimo ibyo kivuga ko bishingiye ku kutubahiriza amategeko ariho mu Rwanda, nk'aho barangije ibihano bakomeza gufungwa, abatawe muri yombi bagatinda kugezwa imbere y'ubutabera, ifungwa ry'agateganyo rimara igihe kirekire kuruta iriteganijwe n'itegeko, no gutabwa muri yombi bishingiye gusa kuko abantu banenze gahunda za leta cyangwa izindi mpamvu za politike. Iki cyegeranyo kiragaruka ku itabwa muri yombi rya Paul Rusesabagina, umukuru w'impuzamashyaka MRCD itavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, kikamutangaho urugero nko gufatwa mu buryo budakurikije amategeko. Muri iyi raporo, nubwo leta ya Amerika ikomeza ivuga ko muri rusange hakomeje kugaragara ikibazo cyo kudahana haba mu basivili cyangwa mu bashinzwe inzego z'umutekano, hari aho yemera ko leta y'u Rwanda yateye intambwe mu butabera nko guhana abagaragaweho n'amakosa nk'abakozi ba leta harimo n'abakora mu nzego z'umutekano. Ikindi shima ni imbaraga leta yashyize mu gukurikirana ikibazo kirebana na ruswa mu gihugu mu nzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Itanga urugero ku bapolisi 56 basezerewe ku mirimo umwaka ushize. Mu bindi Amerika ishima u Rwanda harimo ko rwakiriye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo zigera ku 149 n'uburyo igihugu gikomeje kubahiriza uburenganzira bwabo bw'ibanze. Ese iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriwe gute mu Rwanda? Tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ukorera mu Rwanda. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda Mukasine Marie Claire yabwiye radiyo Ijwi ry'Amerika ko iyi komisiyo yakoze mu mwaka wa 2019-2020 ibikubiyemo amakuru yose y'iyi komisiyo ikaba yarayisohoye kugenzura ibyabaye kuva mu kwezi kwa gatandatu 2020 kugeza uyu mwaka ko birimo gukorwa. Madamu Mukasine yabwiye Ijwi ry'Amerika rimubajije niba hari ibyo bahuza n'ibyasohowe na raporo yasohowe n'igihugu cy'Amerika, asubiza mu magambo yagira ati tuzabireba mu igenzura turimo gukora muri uyu mwaka.
kandi bimwe muri byo tuzagira icyo tubivugaho. Muri raporo ya 2019-2020 Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu hari bimwe yasohoye ivuga ko bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Iyi komisiyo yagarutse mu buryo hari abagororwa bafungwamo hakaba hagaragara ubucucike mu magereza. Muri iyi raporo kandi ya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu hari abigaragaza ko muri gereza haba hari imfungwa zifite imanza zaregewe inkiko ariko zikaba zimaze amezi 6 zitarahamagarwa na rimwe ngo ziburanishwe. Ijwi rya Amerika ryegereye imiryango yigenga isanzwe ikora ku burenganzira bw'ikiremwa muntu, tubabaza niba basanga ibyavuzwe muri iyi raporo bifite aho bihure n'ibyo bajya basohora. Bwana Sekanyange Jean Leonard, umuyobozi wa CRADO, impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu Rwanda, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi raporo batayihakana cyangwa ngo bayemeze. Raporo nanjye nayibonye, bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, batanzemo n'ingero bishobora kuba yenda bafite amakuru ahagije kuturusha, kuko muzi ko umwaka ushize turimo turwana n'icyorezo cya covid, burya abantu benshi batideplasaga ngo bagere ahantu henshi hatandukanye. Ibyo bavuga rero byinshi ndetse bavuga n'amazina y'abantu, bo bashobora kuba ubwabo bafite ibimenyetso, ariko twebwe nka CRADO ibyinshi ntabyo tuzi. Uyu muyobozi avuga ko hari bimwe byavuzwe muri iyi raporo nabo bajya bagaragaza nk'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ntagendeye kuri raporo y'Abanyamerika, hari ibintu byinshi ubona ko bikwiye kuba byavugururwa cyangwa se byanozwa uburyo bikorwa. Niba umuntu afashwe kuko akekaho icyaha, ni byiza ko umuryango ukwiye guhita ubimenyeshwa hashira iminsi 2, 4 abantu umuryango utazi aho uwo muntu ari. Ariko hari n'ibyo bavuga natwe tutemera. Hari aho bavuga imiryango itari ya leta ngo nifite uburenganzira bwo kubaho, kuvuka. Njye nkurikije muri société civile imiryango iravuka buri munsi, imaze no kuba myinshi cyane. Iyo baduha raporo batubwira ko imiryango imaze kugera mu 2,000. Twashatse kumenya icyo Minisiteri y'Ubutabera ivuga kuri iyi raporo. Madame Providence Umurungi ushinzwe ubutabera mpuzamahanga abwira Ijwi rya Amerika ko ntacyo leta y'u Rwanda yavuga kuri raporo, gusa avuga ko leta y'u Rwanda ihagaze ku byasohotse muri raporo y'isuzumwa ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Turacyavuga kuri raporo yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku isi. Ku Burundi, iyo raporo igaragaza ko abantu barenga 200 bishwe, abandi 30 barashimutwa. Bose ivuga ko bazira ibitekerezo byabo. Iyo raporo itunga agatoki inzego z'umutekano n'insoresore z'imbonerakure zo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira muri make ibikubiye muri iyo raporo ku Burundi. Ni raporo y'impapuro 43 yasohowe n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ico cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe, abanyurujwe bakaburirwa irengero, abafungiwe ubusa, abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'2020. Iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga 200 bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze, nka bose n'abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazina muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza. Aha Amerika yibutsa ko abantu barenga 30 banyurujwe bakaburirwa irengero, hamwe n'ibiziga by'abantu vyagiye biratogwa hirya no hino mu gihugu. Departema ya Amerika nticaye hirya no hino itunga agatoke bamwe mu nzego z'umutekano nk'abapolisi, abasirikare, abagize urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe w'umukuru w'igihugu. Naho Amerika itangazwa nuko abakora ayo mabi badahanwa, irashima ko mu kwezi kwa 12 umwaka uheze umwe mu nshuti za hafi za Perezida Evariste Ndayishimiye yakatiwe gufungwa imyaka 5 kubera ubwicanyi yagirijwe. Iyo raporo ivuga ko hari n'abandi bantu bo mu rwaruka rw'imbonerakure bahawe ibihano bitandukanye birimo gufungwa umwaka urenga kubera ibikorwa byo guhonyanga agateka kazina muntu. Amerika iratera intego Burundi gukomeza iyo nzira, kuko kubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ukudahana ivyaha nico gituma agateka kazina muntu kaguma gahungabana. Leta ya Amerika iragaruka no ku bwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu. Iyo raporo ivuga ko hafunzwe abantu barenga 1,200 kana amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,194 gusa. Ico cegeranyo kivuga ko ubwo bwinshi
butuma abafungwa babaho nabi, barara ari benshi ahantu hato, bakakura ingwara nyinshi, bamwe mbere bikabaviramwo ubumuga, ndetse bikagora no muri iki gihe cyo kwirinda umugera wa korona. Iyo raporo yemeza ko ubwo bwinshi butumwa no gufungira abantu ubusa, aho abarenga 900 bafashwe muri ubwo buryo mu mwaka uheze gusa. Abenshi mu bafunzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ari imfungwa za politike kandi ko n'imanza zabo zidakurikiza amategeko. Ishirahamwe ry'igiteka rivugwa cane muri iyo raporo ko rikunda gutohoza ku ihonyorwa ry'agateka kazina muntu rirabishimangira. Angele niko yagize atwara ry'igiteka, avuga ko nyabuna Amerika yamenye ibitigiri bike. Ishirahamwe ry'igiteka riremeza ko ari ukuri kwigendera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020. Ishirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 bishwe, haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo, 89 baragirirwa ivyafurambi, 124 barahohoterwa, imwe twita torture. N'ubu nyene muri aya mezi 3 yonyene abantu 82 bishwe, aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino. Mu kiganiro cashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yabajijwe ico ishikiriza kuri ico cegeranyo. Leta yamiriye kure ivyo vyagirije ivy'ihonyorwa ry'agateka kazina muntu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ati ibivugwa byose ku ihonyorwa ry'agateka kazina muntu ku Burundi ni binyoma, kuko igihugu cigenga kandi kidakeneye ugitamika ijambo. Umuvugizi wa leta nawe Prosper Ntagwamiye yamwunganiye atahubwo mu vy'imigenderanire dukwiye kuzuzanya n'amakungu. Yongeye ati imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye kukubahana kw'ibihugu, hama ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira ico bakuyemo. Novuga yuko aho Burundi Imana yabuteretse ni hahandi, n'ivyo yabuteretsemo ni bwa bundi, ariko kumbure ngira ngo ni ingendo nshasha y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu igira isubire gufata iyindi ntumbero. Userukira Burundi i Geneve mu Busuwise, Ambasaderi Tabu Renova nawe nyene yaheruka kwiyamiriza ivyegeranyo bisohorwa na ONU canke ibihugu gise ko bishaka kwivanga muri politike y'u Burundi. Le gouvernement est à l'œuvre pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Ati leta iri ku kivi mu kubahiriza agateka kazina muntu biciye mu mugwi w'igihugu jeje kubahiriza agateka kazina muntu CNIDH. Turiyamiriza ivyagirije nk'ivyo vy'ibinyoma kandi bifise imvo za politike bigamije gucafuza igihugu no gusamaza makungu. Turigenga ntawe ukwiye kwivanga mu itunganywa ry'u Burundi. Bati ntawe ushikiriza akari ku mutima. Dufise amaradiyo 59, amateleviziyo 7 n'ibindi binyamakuru vyandika. Byose bikora vyigenga kandi n'ivyugawe leta iri mu biganiro kugira ngo bisubire gukora. Hari amashirahamwe arenga 8,000 yigenga n'amakoperative y'abanyagihugu arenga 3,000. Ku bwinshi bw'abanyororo, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Cynthia Oriri Irakoze yebukije ko umukuru w'igihugu aheruka guha ikigongwe igice c'abanyororo bose bari mu gihugu. Umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi nawe nyene uheruka kwemeza ko agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa muri ico gihugu. Iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanura inzego z'igihugu kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu, demokarasi n'akazi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu, ni kuwa gatanu kandi benshi muri mwe muritegura wikendi. Nk'uko bisanzwe turabagezaho amakuru y'ingenzi yitezwe mu mpera z'iki cyumweru. Turayagezwaho n'umunyamakuru wacu w'imikino Jean Claude Munyandinda uri i Kigali mu Rwanda. Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yatangiye imyiteguro yo kuzaseruka mu mikino y'amajonjora yo gushaka itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket uyu mwaka. Abakinnyi 23 nibo bahamagawe, barimo 17 basanzwe bakina mu Rwanda n'abandi bakinnyi 6 bo mu makipe mu mahanga. Jean Claude Muhirwa Rukundo ni urimo kuyobora imyitozo y'ikipe y'igihugu ya basketball mu cyiciro cy'abagore. Bikaba byitezwe ko kuri wa gatandatu umunyasenegal Cheikh Sarr agomba kugera mu Rwanda agafata inshingano z'umutoza mukuru. Abakinnyi bahamagawe mu ikipe
y'igihugu basanzwe bakina hanze y'u Rwanda ni Joyeuse Sifa, Bera Murekatete, Hope Butera na Mary Mpoyo bakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba Tiera Henderson Constanta ukina muri Rumania, tutibagiye Soifa Wibabara uherereye mu Bufaransa. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda Ferwafa ryatangiye igikorwa cy'ubugenzuzi ku makipe yo mu cyiciro cya mbere kugira ngo harebwe niba yujuje ibisabwa birebana no kwirinda icyorezo cya virusi ya corona mbere y'uko shampiyona isubukurwa. Mu makipe amaze kugenzurwa, abiri yonyine niyo yamaze guhabwa uburenganzira bwo gutangira imyitozo. Ayo makipe yakomorewe ni AS Kigali na Police FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Tuti mu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwashyize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mbasezeho mbifuriza weekend nziza.